inkotanyi ziza zimaze gufata zakomeze gushira hamwe cyangwa zatangiye gutatana imwe inyura yindi inyura hari bavudukanana bashyize hamwe Kayumba rihe oya Kayumba bajya bavuga ngo nta muryango ugira gute wakabimenye nicyo ndi gusobanura haruguru hari yahure bishingireho ko iyo miryango nicyo gisobanura ariko ntibi byabujije nyine kuba igihugu kigikomeje ko ari igihugu kandi kikiyobowe n'inkotanyi kuyobora n'inkotanyi ndashaka utandukanye kuyobora no gutegeka numara kumenya icyo kintu umitandukanye kugira ukuri ku kintu no kwitiza ikintu numara kwitandukanya kumenya kurinda icyawe no kwitiza biratandukanye mu basenateri barimo abo banyamurenge bahari umurenge ndabizi abadepite barimo batandukanye kandi ari abaturage babohereje muri cya giseke cya mbere Kabarebe yayoboraga bakiri yo mbere za ntambara zagiye zibayo zose mu Ventura utaravuka rero ibyo abavuga ibyo nabataza amateka yahari ugiye mu nteko ishinga amategeko ya Kongo abaturage bakomoka muri ziriya nce zose ziri kurwanirwamo bahagarariye izo nce bazikomoka bari muri perezidanse yo muri Kongo kandi bafite imyanya kandi baremera kuki se Kongo itabaturubika kababwira musubire muri bene wanyu n'ubundi barigaragambye mubasange mubane hamwe amahoro y'Imana bane namwe muri kubera kibamara Moses ndabakunda gose cyane mugire umugisha ndabiza hari ibintu ngoma mvuge bamwe muraza kunya nkuno munsi ya kurusha uno munsi baraza kunya nka kurusha kuri bino bintu ngoma ndababwire hano ngoma mvuge fatiye kuri bano bantu bari imbere ariko nunya nka jewe adunokeya yinacho bintu nkwayi jewe ni jewe wewe ni wewe dutanga igitekerezo ugomba racemera cyangwa ukarika ntabwo ari ngombwa ko wemera jewe ivyo mvuze nanje ntabwo ari ngombwa yuko nemera ivyo wewe uvuze twese duhana hari ibitekerezo ntabwo ndakabwa kawe nawe ntabwo urakabwa kanje ndabesha kandi wese wa muri mukuri naje sije namandi mukuri aho mwumva mpengamye mu mpugure namwe ndabahugura sivyo mugabo twese tuko turafashana apana kuza ntabwe ngugira nawe ntabwugira twagiye hari ibintu ngoma mvuga kuri bano bantu bane bari imbere aba mubona bane bakikuje president w'u Rwanda aba bane bari imbere ngoma mpere ku bintu hano barafinda uyu mubona barafinda yarimo aravuga cyera babwira ikintu kimwe reka banza mpere ku byo bavuze bwa mbere yavuze ngo Kayumba arihe ngo Kayumba arihe ngo nabavuye mu nkotanyi kino kintu hari abantu rimwe na rimwe mwitiranya ibintu mwebwe nta muryango uri kigoryi no mu Burundi mugere mu Barundi ndatsiko mu mbonera kure zivuga ngo ngwengura igikoresho ngo ca Kagame ngo none ngivyavuze ngo sivyo nugenda mu badede ugasanga atabantu bakoranye n'abadede babavuyemo uje cugaruka gaho mvuguruze yuko ndigipfu n'umuryango ari umuryango mu bana wavyaye hari umwe avuga ati jewe umuryango ndawuvuyemo ndigiriye sinyibakeneye bariho nimba unyamwasa namba Kayumba nimba uyu Kayumba yaravuye ngaho mu nkotanyi ntibisigura ngo inkotanyi ngo ntizishoboye kiraza yuko upopuranye ibintu muri rusange uvuga ngo ko nakayavuyemo ngo bariya ngo ni babi urazi ko ushobora gukora n'ikintu ciza akagira undi muntu atariye ko ibiturire canke ruswa acahitamo kuvyimba ngaho ngo acagenda reka babwira Kayumba bitandukanye na president w'u Rwanda Paul Kagame ibi ni bintu zijewe Imana yanje biratandukanye muti bitandukaniye he murabizi yuko mu Rwanda harabaye ihonyabwoko ryakorewe abo ababirigi bisabatuzi bikozwe n'ababirigi bisabahutu je mubabarire ko ibyo bizina n'ababirigi babituti sima ngoma ndabara ko ndabivuga kubera ngiye kubishimangira nasizemo ngo batwise ucumenga hari uruhande mpagazemo birimo namwe ndabura n'uburyo ngaho ndabivuga sivyo rero igihe inkotanyi zarwana zikarwana zikaza zigatabara abo banyarwanda bari mu bicwa n'abandi banyarwanda bagenzi babo sivyo ni kuvuga yuko muri ico gihe cy'ubwa mbere abo ababirigi bise abahutu bari mu mabi sivuze bose bari mu mabi vuze mu uko nabo ababirigi bise abatutsi simuze ngo barera oya mwumveretse siko ndiko navuga kugira ngo ntagire bamwe baca bavuga ngo twene twera mu bwiza cyane muki oya sivyo
muri ico gihe rero ababirigi bari bisaba Abahutu bari bigaruriye amatongo amwamwe ibintu bakora ibibi abandi bica mu gihe inkotanyi zari zije kubohoza u Rwanda gufasha u Rwanda kurokora aho u Rwanda rwarimo rugana habi. Hariho bamwe mu babirigi bise Abatutsi bagumanye akagonogono kabi ko kuvuga bati bari abantu batwishe natwe tugomba tugende tubihorere amatongo tugende tuyabake kuko ubu butegetsi ubu nitwe tubufise. Aho rero muri abo bantu bategereza uko Nuze Kayumba yararimwo ivyo turabizi n'imvugo nyinshi ziwe zirabiranga. Muga president w'u Rwanda nawe atandukanye nabo kubera ko president w'u Rwanda avuga ati ni mubane neza umuntu wese umwubahire ndazi uriya yarakwiciye. Reka mbabwire babwize kuri kino kintu icake kibarakaza nukuri kw'Imana hariho bamwe mubo ababirigi ngo bise ngo nabatutsi nkuko bavyiyumvamwo banka president w'u Rwanda Paul Kagame bari nimumariritse mucacaka nimumariritse kubera yuko avuga ati nimubane nimusabane muharirane kandi ivyo binakora nivyo kubera yuko bano bagome hariho ubutabera mu Rwanda. Bano bagome bakoze ivyo vyaha barafunzwe barakatigwa abandi umunyororo barawurangiza bararekugwa bagenda basura mu miryango bahana imbabazi sivyo. Uko guhana imbabazi hari bamwe biterana isoni budaguha imbabazi umuntu yakugiriye nabi bimutera isoni ubwiwe nimba ivyo bigesera binwa amaraso vyarishe hanyuma nka president w'u Rwanda Paul Kagame aciye abareka namwe bati nimihore mwice bana ba mama izo ntambara nimwozivamwo. Yo reka basha bamugisha ukuri kubera ko uriya mwana uriya yiciwe akubita gatoki ubu nawe yabarimo yicigubu yakubita gatoki uriya nawe rero yakubita gatoki emera mubane niyo mpamvu president w'u Rwanda yahisemo ivyo bintu mugabo bamwe mu nkotanye ntabwo babikunze. Iki kintu rero gifitiye ubwoba u Rwanda ruvyubakire ko cyane nama nabisabye president w'u Rwanda Paul Kagame ndabivugira hano agirageze ibishoboka byose yubake system ikomeye mu Rwanda baba bana biwe baba bo bikorana mu gisirikare bumve ubumwe bw'ukunwana ubumwe bw'ugukorana kugira ngo murinde kano kamwe kazokongera kugaruka mu gihugu kandi muri hamwe muri tugero byose bizashoboka. Nuza bavamo ngo agende azayigire niyumva arushe azagaruka kandi mwirinde ntimuzakore nkuko twege iwacu mu badede beshi bakora kuko ugarutse fye baba bakwishe mubwo umuntu yituye amakosa akavuga ati ndagarutse uramuneka akagaruka ariko ukamucungira hagufi ataje kujagaza igihugu sivyo. Ndazi ko mubikora sivyo nida kubabwira president w'u Rwanda reka ndamwigiraho byinshi nawe ico ni cyambere. Hanyuma ikiri kigira uwumva mbeshe aza kumvugurutsa mutaza gutukana vyonyene oya uwumva mbeshe aza kumvugurutsa reka ndabikindi kigira kabiri. Hano hari ibintu barafinda yaravuze ngo gufata ngo baritije inkotani zaritije umuntu n'umusaze mu mutwe barafinda n'umusaze turabizi n'inkotani zaritije urumangira ngo nta nubwo yemera yuko barwanye nta nubwo navyemera kuri karo kantu nk'uwabahagaze mu Burundi akabwira abadede yuko bitije abazi ukuntu bariko baragwana uyo muntu boce bamwica ubwo nyene boce bamwica uko bararwanye n'amaraso araseseka kugira ngo barukore abari mu bicwa mugabo ngo umuntu utagiye ku rugamba ngo barimo bikira ngo baritije hanyuma tubanuke hepfo ngo muri Kongo ngo abanyamurenge ngo bari muri Sena ngo bari muri Sena ngo abanyekongo niko yavuze ngo abanyamurenge yes hari bamwe bari muri Sena. Reka mbakarero muri vyo abanyamurenge ndabakarero hano bashana bivuga gute kabasho no bivuga gute hariho bamwe muri mo marara mwakarero Mbahayaga Pastor Mbahayaga muri mo muraba muravuga muti bamwe muti n'umututsi nkuko mubivuga ngo mufatiye ku mazuru ngo n'umututsi mugavugaza mubona nko mu mwanya ariko avuga yuko hariho ngo abatutsi bakorana ngo n'u Rwanda ngo bari muri Red Tabara ngo nibindi bitandukanye mugabo gazobonera ku ruhande rw'abadede kandi abadede uvuga ngo higanje mwe abahutu besho na karero Mbahaye habo je navuga rugwanko no ubona yuko higanje abo ababirigi bise ngo nabahutu ngo amazuru manini beshi nkuko tubivuga none bano utavuga uti none ntubona yuko hariho nababantu z'abatutsi bako abana n'abahutu rerere so ivyo ntashingiro cyo kubivuga ngo ko hariho ngo abarunaka bo mu bwoko barunaka bakorana na bariya ngo bisigura ko ari impore no way reka bakaro no mu byabore mu Rwanda muri iriya genocide yakorewe ababirigi bise abatutsi mu Rwanda ngaho aho byaba memwe baza yuko mu ntera hamwe ko hatarimo abo ababirigi bise abatutsi
ko mutavyemera bari barimwo n'abatari benshi bari barimwo ntabwo bari benshi ndabigaruka no banyamurenge muri abo bavuga bari muri sena ntabwo ari benshi ariko bariho bari barimwo kandi barishe ko mutavyemera gazi kwa mwe mu bizono reka kuvuga ngo ko mutavyemera kandi ugiye kuraba no muri abo bise izo ntera hamwe hariho abari babarimo bababirigi bise ngo nabahutu mwibaza yuko atariho abo ababirigi bise abahutu bagiye gutabara abo ababirigi bise batuze bakabavamwo ko mutavyumva so rero kubona barunaka bakorana nabari ntibisukwa ko vyose ari impore ko bimeze neza ko bitunze ku murongo ubu nko mu Burundi turavise mwibwirizwa shingiro ahavuga ngo ibice 40 by'abatutsi ngo ibice 60 ngo vy'abahutu niko vyanditse mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ni kuvuga yuko hariho ikibanza ico kibanza kiba gikwiye kujya mu muntu w'ubwenge mugabe gace baraba bati oya ko hano havuga ngo haje mu bice 20 n'ibi by'abatutsi reka turabe nico twogira igikoresho reka mbivuga uko nyene reka turabe nico twogira igikoresho bagace barondera umuntu ngo kubera ko babona afite izuru ryaba abandi bavuga ngo n'umututsi bakamushira muri cya kibanza kugira ngo cya kibanza cuzure berekane yuko banganya ibice bingana mugabo uriya bise umututsi ahagiye ari bahamusiza nk'igipupe mwumve simvuze bose no mbahaye akaruro mbwa mu Burundi bino birahari murabizi bahamusiza nk'igipupe gusa kugira ngo wa mwanya wuzura mugabo atajambo yoshobora kugira ngaho canke nimba ari maneko rimwe na rimwe akaba ari maneko ati weje ngaba bariko turi kumwe mugabo ube maneko uzura tunekera abagenzi banyu ivyo biraba rero so now kubona rero hariho abanyamurenge bamwe bari muri sena ya Kongo nibisikura ko bari n'ijambo rikaze yuko bubashwe ko bakomeye ko bashobora gutera induru bati ni mutabare bari abanyamurenge bene wacu kadahari bamwe babirimwo kubera inda mugabo ni bake okay now ngira ngo macumbise reka rero gato tugende kuri bano bantu mubona ngaha bane mubona ngaha duhere kuri uyu barafinda murabizi ko yafunzwe reka ngwa amazi barafinda murabizi ko yafunzwe ejo bundi nyarabonye bamwe muri mebwe harimo n'abarundi ngaho mumbonera kure ngo barafinda bamfungiye ubusango bagize gute barafinda bamfunze reka mabwire uyu barafinda mana yaje amazimisa ni bavuga ibijamba avuga ko u Rwanda tagwemera avuga ko u Rwanda tagumba avuga ko u Rwanda ngo rurimo ngo abicanye ngo bazi kwica byonyene baba siro nibindi u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi muri make Amerika ikungahaye ku madolari Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi mwavyumvise nkabino abamwe bakivuze ngo none ngo sivyo ndakurahiye kuzira ry'Imana bino bintu ubivugiye mu Burundi mama I swear to God ndahiye mama yamvyaye mama imbonera kure zirazi guciga umutwe ahubwo bari baratevye barafinda kumufata erega muri Afrika je nta demokarasi muri Afrika nemera n'ubuntu buto ngaho hari mu vyumvi ibintu babivugira muri Afrika urabizi no mu Rwanda no muri Kongo no mu Burundi no muri Uganda no muri Kenya ngirango byafuma gato iyi mvugo ni bayikoresha muri ivyo bihugu byacu ntabwo mbabesha now tugaruke kuri kino kintu rero ubwo waba uri mu Burundi ukavuga ngo uburundi ngo bukungahaye ngo kubwicana ukabaho ukabivuga ku butaka bw'u Burundi tubwizanye kuri imbonera kuzita gwari hari ibindi bijamgaho barafinda murazi ko aremera cyane ngatu Burundi nibwo bwavye bukomeye cyane ndabimwubahira okay namahita mwo yiwe ntabwo nabimuhora mugabo cyangwa tu Rwanda wapi nakigenda genda kwingiza gira umurundi abivugira ku butaka bw'u Burundi inshuro imwe zibiri zitatu zine avuga ati wana tu Burundi no bwabicanye ati ndemera mu Rwanda ati ndemera abivuge ku mugaragaro ari mu Burundi mutamutoye ari mu mufuko ari kiziga muzoce mugaruka je mumvugurutse bari baramuteweje hari byinshi avuga rimwe mukabona no muntu azana kajagara kavuyo umuntu ivyo avuga arabizi azana kavuyo none se mwamureka ariko kuri ibintu nkibi mu Burundi mwamureka now tugende kuri Karasira nimba ari Karasira uyu mubona Aimable ari hasi uyu Karasira bapfunze muribuka yuko hariho ibintu yahora fovya mu bijanye na genocide ngaho yakorewe abo ababurigi bise batuzi yarabifovya murabizi vrema mu buryo bugaragara bamuha warning rimwe kabiri gatatu arakomeza munyuma baramufunga
muga namwe bamwe abantu mudakunda president w'u Rwanda Paul Kagame cyangwa mudakunda iterambere ry'u Rwanda ngo bamuhoye ubusango karasira ngo bamuhoye ubusango bamurekure baguhaye warning zitatu abo bantu baba bagukunda none umuntu mahaye warning zitatu mubwira uti reka akabanda namugomba biherereye kwere niho ngo vyemera ari mwebwe mwibaza iyo bari mwebwe muri abayobozi abantu ko mwabareka je ntabwo ndi kuvuga ngo niko defendinga ngo president w'u Rwanda Paul Kagame no ni ibintu bigaragara warning zitatu zose kandi we yaravyivugira ubwiwe tugende kwa Gisito Mihigo yarerewe kwantuze kwa president w'u Rwanda Paul Kagame incuro nyinshi mugabo agenda gukoreshwa n'abanyamahanga agira gute yatangura kuza gufovya genocide ngaho yakorewe abo ababiri bise abatutsi bikoze nabo ababiri bise abahutu ngaho ntabwo ari birangora ko mandabisha mu bizinama yanje rimwe na rimwe ngaho birangora ko mandabivuga ngaho atangura kubifovya yarafomye indirimbo uyu Gisito Mihigo yarasohoye indirimbo kandi bamwe muravise amajwi avuga ati jewe nasohoye ya ndirimbo barampamagara barampa warning bambwira bati indirimbo byaba vyiza uyifuse ntabwo akoze vyiza ayo ma audio muri nayo mwebwe mwe mwara yanyumvishe mvuga ngo mvurize ngaho ngivyo bamubwiye bakisa neza none mashaka bacu bamurigata bamwishe cyangwa bacu baje kumufunga batamuhaye warning ya mbere hari urukondo rurutivyo mu Burundi ndabize ko ata warning baguha ugiye gufovya ibintu ngaho bamaze kwemeza mu gihugu boza bagutora uri mu iperereza hari nibavuga bati bino bintu bifute cyangwa bihagarike nibo bikubwiye barabigize ati sawa arabikomereza mu nyuma basanga afite undi mugambi baramufunga aremera icyako yagomba kugambanira president w'u Rwanda Paul Kagame ubu mu Burundi wogenda kugambanira president bakakureka bunyone buri ko bigenda gute tugizandiko liko bigenda gute bunyone ngaho nimbavuze ngo babazomuhezayo ubuzima bwiwe bwose Kizito bamuha itegeko bati rero turakorekuye mugabo ntuzosohoka igihugu ubanza urindire no muri Amerika ngaho hari gihe bakorekura mugasho bakakubohera kandi kukuguru bavuga yuko utazorenga urugo urenze urugo fye baragufata bakagusubizayo mahadiza bari mu mahanga ni gupfungirwa icamaso uri wanyu ivyo biraba yarabirenze karagenda munyuma bamufashe baramugarura nyimba yari yishe cyangwa baramwishe ntabwo mbizi ariko yari yarenze amategeko murabweje bamuhoye ubusaya kandi cyari yana chemeye mwe mugomba kumwetsa Moses yakorera yahora adodera president Moses yakora za fashion z'impuzu yazikorera president urazigene president yamukunda akifotozanya nawe akabana nawe akamuba hafi mugaheze misi kigenda hanze y'igihugu kirandika ngo ndankanga inkotanyi n'ibindi bijambo byinshi baragifashe baragipfunga mucyamira taruka ngo bamupfungiye ubuse ngo bamutsigije ubusa muri imbesire imikoma ngaho hari ibintu bigaragara vraiment utabukwiye kubeshera umuntu na tugende kuri ntuze Victoire Ingabire ngaho mubona murabizi ko afunze kandi yaremeye amakosa yandikira na president asaba imbabazi hanyuma BBC hariho ishami rya BBC rikunda kuyorora amakuru mu ibanga riza mu Rwanda rikamera abantu mu ibanga bavuga ibintu bagaya ku Rwanda ibintu bagaya kuri president w'u Rwanda uyu nyene Victoire Ingabire yari imwe muri izo video twarazibonye avuga ngene u Rwanda ari rubi ngene president ari mubi kandi ariho yanditse keta asaba imbabazi president ngo numbabarire undekuze mve mu gasho ntabwo nzosubiye kandi akorana n'indi mitwe ngaho mu Rwanda itemewe ubu mu Burundi wewe ngaho president yohimba baza umuntu ejo akacagaruka uwo muntu yahimba baza ati president Jesla mwemera agacavuga Burundi nabi ndatse kumuvuga bati ahubwo ubu nyene muce murara mucisha ivyo vyaba mugambwa muza president Rwanda ni mubi akora ikibi yapfunga abantu abapfungira ubusa bajya ni kubera abahutu barere ntuze fata ku mavuta ya arukuna akora ikibi vurema aho nyanga abantu aho nyanga abandi asuzugura abandi ribu ntiyamuhaye warning rime kabiri gatatu kamubwira uti we fata ku mavuta bino bintu nubireki hanyuma baramuhamagaza aciyaza kuri kamera fata ku mavuta avuga gute ngo jewe sinzakwigira kwitabaribu ngo sinzasubira ngo muzaza gaha muntwara n'imodoka ngo mugomba ngo munyitwarira ubu mu Burundi iperereza ndaguhamagaza ukavuga ngo je nta perereza nzakwitaba ngo nirizaza gahari intware n'imodoka wabikora muguyu musi baramutaye baramufunza hari ngo ni kubera ngo ari umuhutu ngo bamufunza just listen iyo abantu bakora ibibi bamureka gushigikira ibibi n'amafuti n'amakosa iyo umuntu arimo akora ibintu bizima shigikira yuko arimo akora ibintu bizima president w'u Rwanda impamvu besho muri mwebwe mu mwanka ni kubera yuko akora ibintu bizima bigoroye ndazi ko na mwebwe yaba ari mwebwe muba mumuvuma haba ngo barafinda afungiwe ubusa yafungiwe byo kandi hageze